Ndabaramukije cyane nizera ko mumeze neza cyane. Uyu munsi abantu bose bazi kubaha, bazi ko ari ikintu gisanzwe gishobora kwizana uko nyene, ariko hari abantu benshi muri Afrika bagiye bakora ibikorwa bitandukanye bigatuma bitwa ko ari abantu benspiye abandi bantu benshi bari muri ino si. Muri abo turavuga uwo bita Thomas Sankara. Thomas Sankara yabaye president wa Burkina Faso. Burkina Faso ni igihugu twovuga ko cagiye kirongorwa n'indongozi zaba zikoreje ingufu zazo bikarangira zirongoye ico gihugu. Ni igihugu rero cagiye kigira ibibazo byinshi muri kahise, uno munsi kiba kirongowe na Ibrahima Traoré. Ibrahima Traoré yarongoye igihugu ca Burkina Faso afise imyaka 34. Mu gihe bita Thomas Sankara na wenyene ku myaka 34 yararongoye igihugu ca Burkina Faso. Thomas Sankara azwi nk'umwe mu bantu batanguje ikintu bita discipline mu bintu byose ukora mu buzima busanzwe. Ni nayo mpamvu muri kino gihe umuntu wese afise ikintu akora byo ari byiza ashize imbere ikintu bita discipline. Ikintu bita gucererwa ku kazi kuri Thomas Sankara ntivyigeze bibaho mu buzima bwiwe igihe yararongoye igihugu ndetse n'igihe yarari mu gisirikare nk'umusirikare asanzwe. Mu gihe kandi Thomas Sankara mu bikorwa byiwe byose yakora byarazira ko yaza inyuma y'abandi, yaritanga akaza imbere y'abandi bakozi muri ico gikorwa yabarimo. Mu gihe kandi wo bita Thomas Sankara afatwa nk'umwe mu bantu batanguje ikintu bita urupfasoni mu gihugu ca Burkina Faso, kuko beshi babona ko abantu bariko baratakaza indero n'imyitwarire yo mu buzima busanzwe bwo mu gihugu ca Burkina Faso. Munyemerere rero mu misi iza tuze dufatire akanya tuganire ku buzima bwa Thomas Sankara, ariko kandi nitwa bikoresha natwe mu buzima bwacu tugakurikiza n'inyifato za Thomas Sankara hari ico bizoduhindura ku buzima bwacu. Munyemerere kandi ndababwire ikintu biyita kubabarira mu buzima busanzwe. Turazi ko beshi baratanga imbabazi, ni bake bashobora kwiyumvira kubabarira umuntu yabahemukiye mu buryo bwiyaguye cyane. Umuntu yakwiciye iwawe, umuntu yakwivye, umuntu yakwambuye, umuntu yaguhemukiye mu buryo bugaragara ndetse bikagaragarira muri societe. Ariko uwo bita Nelson Mandela yabaye president wa Afrika y'Epfo. Uyu mugabo ni gitangaza, yafunzwe imyaka 27 inyuma yuko yari mu bagwanya ico bita apartheid, ni ivangura ryari rifatiye ku rukuba mu gihugu ca Afrika y'Epfo, aho byaha amahigwe abazungu abirabure ndetse bikabashira hasi cyane. Uwo bita Nelson Mandela Madiba yaje gufatwa afungwa imyaka 27, ariko inyuma yo gufunga imyaka 27 yararekuwe, analekugwa ashika aba umurongozi w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Amaze kuba umurongozi w'igihugu ca Afrika y'Epfo ntabwo yitaye ku bamufunze, ahubwo yafashe umwanya abwira bene gihugu ko bakwiye kugira iki kubabariranira hagati yabo, ico bita pardon et réconciliation mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Abantu baranywana, umuzungu n'umwirabure barahuza, ndetse n'ibisagara byari birimo abazungu benshi gusumba abirabure batangura kubigaragaramwo. Ibisagara byarimwo abirabure, abazungu nabo batangura kubigaragaramwo kubera uwo bita Nelson Mandela Madiba. Icyo bitwigisha rero kuri uno munsi, uwo bita Nelson Mandela Madiba afatwa nk'umuntu yababariye abantu bari baramuhemukiye gusumba abandi bantu bose bo kwiyisa. Afatwa nk'umuntu yagize ukwihangana kudasanzwe gusumba abandi bantu bose babayeho kuri ino si, ico bita human being. Akaba ari mu bantu bagera ku 200 izina ryabo rivugwa icuro nyinshi ku isi. Aho harimwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu abantu 200, harimwo bita Yesu Kristo canke se Jesus Christ. Ariko kandi hari n'abandi benshi bagiye bakora ibitangaza. Hari abakozi bibi bakamenyekana kubera gukora ibibi, ariko bita Nelson Mandela yamenyekanye nko ku muntu yakoze ikintu bita kubabarira mu buryo budasanzwe. Ese we hari umuntu araguhemukira mu buryo bukomeye cyane kumva wo mubabarira? Nimba utari bwa mubabarira, tangura wige kubabarira, kubera kubabarira bigufasha we kuruhuka mu mutima wawe, bituma ibintu byinshi ubikingira, kuko no munsi nimba wari ufise inzigo ukaba wokorera ikintu umuntu, ejo hari gishobora gusanga nawe witeye ryashavu gusumba ko cyangwa uhemutse gusumba uko wari warahemukiwe. Bisigura ngo amunguranka niyo mazitubya. Ushobora kwihora umuntu ugasanga waruzi ngo ngomba wihe umunezero, ugasanga ahubwo wimye umunezero gusumba. Ubuzima busanzwe tubayemo ntabwo dukwiye kubaho twihora, nta nubwo dukwiye kubaho twibuka kahise, dukwiye kuraba kazoza tukanagategura mu buryo bwiza cyane. Nelson Mandela we kubgawe umwibukira kuki? Tuzogane nawe ku buzima bwiwe muri kazoza, tuzofata umwanya tumuganireko. Nitwa Papa Utamu, aha ni kuri Utamu the Legend. Urakaza neza cyane mu biganiro byacu tugiye kuza turakora umunsi ku wundi. Mwakoze cyane.